ndagukunda. Ndagutabaje ngumpa amahoro. Kandi umbabarire ndonke imigisha. Hari impamvu dukwiye gutabaza Imana. Hari impamvu ukwiye gucuraranga. Hari impamvu ukwiye gushimira Imana. Igihe cyose ucurarangira Imana, umwasi araza agasanga uri kurasenga, Imana ikagutabara ikakurinda ibitero byiwe. Igihe cyose uhoza umutima wawe ku mavi, igihe cyose uhoza umutima wawe ku itegeko ry'Imana, umwasi araza akaza azanye ibombe y'ibyago, ibombe y'amakuba, ibombe y'iminaniro, ibombe y'ubugumba, ibombe y'ibyankiro, ibombe y'iremenanya, ibombe y'amacakubiri, agasanga uri kurasenga Uwiteka agahangana nawe. Nkunda Imana kuko yavuze ngo wa musozi wigirika imbere ya Zerubabeli yasanze. Umva ingene Zaburi ya 52 ivuga ngo ni kuki wihayagiza mu nabiga wa muhizi we. Ndabira nk'ubwo rugaba ingene rukora tere. Ndabira ntiruzi icyo guhica n'icyo rukiza. Ndabira rutera gute ahantu hari umuntu apfukamye ariko arasenga? Ni gute mwihaya mu nabi? Ni gute mwijogota ngo nimugire amahoro dufise Imana soko ry'amahoro? Bazotera abansi. Bibiliya ivuga ngo iki muri Gitabo 12 ngo bazogutera bazana n'inzira imwe ndabasanzarize mu nzira. Mureke Imana ikore ku buzima bwacu. Mureke Imana ikorere mu buzima bwacu. Ngo wigire iki wa muhizi wewe ufise mu mutima wa amajambo y'ugutikiza gusa. Ururimi rwawe nta kindi rukora atari ugutikiza nk'ugwemera ukarisha ukishinga kubeshubeshera abana b'Imana. Uyu munsi bigiye kukugaragara. Uyu munsi ugiye gusuzugurika mu kibanza cyabo bashaka ko basuzugurika, mu kibanza cyabo bashaka ko bahwera. Uyu munsi niwo ugiye guhera. Ukunda inabi gusumba ineza, ukunda ikinyama gusumba ijambo ritunganye, ukunda amajambo yose asambura. Karimi kumwangushiwe ehera. Muratera mugasanga turiko turasenga, muraroga mugasanga turiko turasenga, muravuma mugasanga turiko turasenga. Ahari icankiro hakaba igikundiro, ahari urupfu hakaba ubuzima, ahari ubukene hakaba ubutunzi. Reka dukomeze dusenge maze. Nicyo gituma Imana igiye kugutikiza ubutakivayo. Imana izokuraha iguti inyuma y'ihema ryawe, ikurandure ku isi y'abazima. Kubana umanika ukuboko ngo ukubite, kubana umanika uhugura umunwa ngo upfume, kubana umanika amaboko ngo wice, kubana ukwega umugozi ngo unike. Wica uwo mwaryamanye, wica uwo mwaryamanye, unike uwo wibyariye, usuzuguza umuvukanyi. Abantu b'intungane mugiye kubibona, mugire icyamutinya, mugire ubwoba. Abantu b'intungane bagiye guciyekaza abagome. Abantu b'intungane bagiye gushinga intara bavuga ngo wa muhizi atagize Imana ubuhungiro bwiwe, ngo wa muhizi yishimiye amatungo yiwe menshi atishimiye ubushobozi bw'Imana, ngo wa muhizi yagize agahambaye mu gikiriza cyiwe kukigira mu gikiriza cya Yesu Kristo. Uwiteka nyaguhora ku ngoma, nzokuninaza imyaka yose kubera ibyo wakoze, kandi nizigiye izina ryawe n'ijambo ryawe kuko ni byiza cyane imbere ya twebwe abayoboke bawe. Ubwangushi bwicecekere, ubugome bureke, ubwibone bureke, uburyarya bureke, ubugunge bureke. Ngwino dusange turonke umugisha, turonke amahoro, turonke ibyishimo, turambe kandi turanirwe mu izina rya Yesu Kristo. Nta mudakwiye gushira mu bugome, nta n'inyungu na nayo usibye urupfu kandi rw'agashinyaguro. Ukwiye gushira umutahe mu butungane kuko nawe uzotunganirizwa mu byawe byose mu izina rya Yesu Kristo. Ndagusengera, ndagusabira ubutungane mu mutima wawe. Amen, amen. Gira umugisha kuko ubyumvise kandi ugiye kuyana ibyaha byawe.